2015 twarashikiwe n'umwuzure muri komine Muhuta. Uwo mwuzure wakubise ku mitumba irenga ndwi. Hanyuma twebwe twaciye tuja mu kirere nk'inyoni iri mu kirere, ariko umuvyeyi wacu leta ntakwitakoze bafatikanije n'amashira hamwe bace baturonderera ahantu twoba turakika umusaya, ahantu mu duhema duto cane twapima imetero 4 kuri 5. Biratugora cyane mu kutubamwo ufise nk'umuryango wagutse urumva naho nyene wacurondera ahantu usemberera nk'abana bakuze bacurondera ahantu ubasemberera. Hanyuma hejuru y'ivyo tunide na kwitariki yagize kugira ngo ituzanire umuyaga nkuba. Urabona ko transfo iri ngaho amatara insinga ngizo zene na hejuru yacu, ibipotiyo turushe nivyo twegamira mugabo nta muyaga nkuba hari. Murabona iki kigwati ukuntu kimeze, ni kigwati ciza gitotahaye mugabo kibuze amatara mwijoro ni mwirimba no mu mwijima. Kandi ngaha duhovye mu bidutera ubukene birimwo. Aha dufise ugwaruka benshi imbere banavyize no mu mashure boca bahurumbira mu myuga yo kugira gute, yo gusudira, amasarodo kwafira kagwira n'ibindi n'ubuhinga bwa none. Hari abahinga ngaha dufise mugabo bicaye ukatacu bariko barakora kubera kubura uwo muyaga nkuba. Twosaba vraiment je ndabona ngo ntawe inzoka ngo nanirwe n'umurizo aho vyari bigeze ibi. Nibaze ko ibikorwa bisigaye kuri mu muyaga nkuba arivyo vyo bari bike. Ni murabona ko iyo twari dutunzwe n'uburimyi n'ubworozi. Twebwe turabarimyi biyemera kandi twiyemera ko aho dushitse hose dushobora kugwiza umwimbu bimwe vy'akarorero. Ariko ingorane dufise abaduhaye parcelle y'imetero 215. Umva ni ahantu uteyemwe ingundu zingahe z'igitoki haba haheze. Ugashukura mwaho inzu ni wese n'igikoni ndacu sigarana. Rero twasaba leta umuvyeyi nkuko yami dufata mu mugongo ko yo turonsa ahantu twokubita isuka. Hanyuma kandi twebwe iyo twaje tuva ngira ngo murabona iyo muri ko mubona kibujumbura murabona muvuma kwibarabara y'abantu abikoreye udutemeri, bikoreye udusahani. Burya buzima nibwo twari tubayeho. Urabona guhera mu za Kagongo kugenda za Gitaza za Nyaruhongo hose ubasanga bari kugiye abadame abakobwa ibiki. Burya buzima twari tububayemo. Gucuruza ku mabarabara ku mamodoka kubiki abadamu bacu niko kazi bakora. Mugabo kubera ko atamitahe bafise bicaye uko izuba riraseruka rikarenga bicaye ngaho izuba ryikika mu mbambazi z'inzu rigeze hariya bajepfo byagera aha bakaja ruguru. Urumva ntaco bafise bakora mu bisanzwe. Akazi bakora iyo bicaye ngaha bakabona umuntu aje ati inguje kumfasha gushika saa 6 n'ibihumbi 2000 gushika saa 6 akabagodotse 2000 rero. Urumva ufise abana nka 6 noneho murazi ko kuvyara barabizi. None akora ivyo bibiri murumva ko ni bibazo. Aruka kukijanye n'indero ino twasanze hari bukene budasanzwe bw'ibirasi. Kandi n'ibirasi vyari bihari vyarimwe inkungugu n'ubu bikirimwe inkungugu. Abana imvunja zikabataka bakagira gute ugasanga vraiment ni ibintu bitameze neza. Ku buryo twe twazananye n'abana baba 500 biga primaire na secondaire baje biyongera ku bari bahasanzwe atani birasi barundi bifitiye. Tugasaba rero ko bo twubakira ibindi birasi bikwiye kugira ngo abana bacu boye gucumbana. Turasaba ko natwebwe bogerageza bakabafungurira ku ishuri kantine scolaire bo badufashije ikintu gihambaye abana bacu bomenya ubumenyi bukiyongera.